Icamwa Mugisha kiba ku giti cy'umuruho. Kitabu chenu cha mgongo hapa. Nataka kuona mgongo shamba kwanza. Angalia mama na nuzungurirwa oya misonga nyinshi imisonga gusa mu kanwa umva gute mu kanwa nagorane haruma rimwe rimwe ko ntashobora gufungura neza ariko misonga cyane misonga ndayumva umugongo tugende hariya mu cyamiki turahari
mupimisha uzana ivyo bipimo genda tout droit gutya urabona ahantu handitse laboratoire tuzana inyishu zafunguro zanazo Vamos por. Já estou a acomodar. Karibu sasa. Charabu katiri. Karibu. Haizi mukanda ya maji. Mama, turabona ko muganga yapanikiye ko tugukorera ibipimo. Bari rero mwahangare twatugufatira amaraso. Lakini hautaumia. Sawa? Shaka muziba gura mushikane mushaka. Turabe kuno kuboko. Hadi uratinya urushinge? Gupfa napfuye. Uratinya urushinge? Ndashaka rutinya ko ngira mpfe. Oya ntacu urakira ushitse kwa muganga. Urakira ayo mpamvu tugufatira ngaha. Sawa? Imipimo tugukorera. Sawa. Mbavuze witwa gutega mama? Tugufatira amaraso. Ufatira ngaha mama. Voilà. Fanya hivi. Sawa. Buhoro mama. Hautaumia, sitakuumiza. Sawa? Fatira ko ngaha. Sawa. Indire inyishu.
mama mije gufatira amaraso rero camurindira inyishu hama inyishu uca muzishira dogiteri sawa abe ubyaheze ishati byaheze yego inyishu muca murindira hanze ndazibashira muce muzishira muganga yego Icamwa c'umugisha kiba ku giti c'umuruho. Oui. muganga numva hagira aturika Ihangane turabe. combwira ikintu ngwaye n'ukuri Dusanze mama wagwaye igitigu. Igitigu? And it's very serious. Ego agwaye igitigu kandi kiri très sérieux. Ubu tugiye kumwandikira hospitalisation. Ni mwihangane turagerageza kumuvura ariko igitigu ciwe tugomba kumugira hospitalisation kugira ngo tumukurikirane neza. Kuko hari imiti agomba gufata tumuraba nyene tumuassista ngaha ku bitaro. Igitigu c'est le foie. Le foie. gume muri kino bitaro baye Ego mwihangane. Ubu ngiye kubandikira hospitalisation. narabuze ikindi cy'ingenzi bashika Ihangane mama urakira. mwana kiranyishe numva ngeze igitigu nyene Bon, genda kumuru receptioniste akwereke chambre. Mujane hariya turaje kumukurikirana. Wamuha igitanda. Genda kwanza urihe hariya kuri reception hanyuma abereke chambre. Mubwire abaye muri salle 3 hariho amachambre hariya. Nimba ushaka VIP sinzi canke mubaze mu receptioniste nimba ushaka VIP kugira ngo wirihe. Turamusanga hariya mu mwanya. Icamwa c'umugisha kiba ku giti c'umuruho. Bane banje Sawa. Mukunzi Sawa. Nachiro bana banje muri fata rufasoni sinzi ahantu nciye sanze bariko barashwana bana bashwanira amatongo birambabaje no kuri byo bintu abana basangiye umuvyeyi umwe bariko baratemana none gabane banje ndabasavye emwe ndimuze mumere nk'abo bana nk'abo bana birantangaje ibyo bintu n'ukuri birababaje kubona abana bavukana basangiye umuvyeyi umwe ugasanga bariko barajyana bajyanira amatongo abana biwanje ndababwire naho nzopfa emwe muzepfa nibanga ntihagire umuntu azopfa n'uwundi ngo muriko murajyana ntimujyanira ibintu by'amafaranga ntimujyanira amaparasera muraba ikintu kimwe n'ukuri je byo bintu birababaje Ah, mama Imana ibiturinde vraiment. Twe dushobora gupfa ivyo bintu. Mvirada mama nawe ico ni gishoboka kuri twebwe
nivyo vyiza bane bane nibishoboka vraiment Imana iriturinde Nivyo Topic, vyiza. amatongo amaparsera iki ngo dushwane dutemane kubera ivyo ibintu kiroro uravyumva mbonye ivyo Bren ibintu mbonye kuri uwo mujirani wacu birarenze igipimo n'ukuri bane bane ariko arabana bameze gutyo Imana muzegume mwikundaniye shika ku muhero w'isi mama jewe ndiko ndagenda ndabahanuye bane banje muze kwame mukundana mureke kujyana no kuri si byiza Imana ibiturinde twebwe nta kintu mbona je twopfa mu bintu by'amatongo navyo ni navyo mbona Imana iturinde ntaco twopfa kabisa cena je navyo mbona nejo ngapfa muregera muyomba wanyu mugende mwegera uya musaza wanje mugende muze muramuhanuza mureke kumera nk'abana umenga ntibagira ariko mama nawe kumenga uri kuradusezera oya nta umenye umunsi Imana yamwandikiye ariko nukuri muzeze mugenda kwa musaza wanje niwe muyomba wanyu mugende muze nuku azaza arabahanura ntimuzomere nk'abo bagirani nukuri muyomba tumwita mzee wa hekima urazi yakwicarisha arakumaramaje nukuri abo bagirani sinzi iyo baturuka nukuri abantu batazi Imana nukuri birarenze hekima nukuri muyomba aravuga nyene ukumva bigugiye mu mutwe n'ibintu nukuri mbona birengeye nukuri ku Imana bane banje ariko mama twe twakumvise vraiment ariko sinumva cyange je sinibaza ko ari ikintu gishobora kuduteranya je na mutwe wanje birashika bane banje birashika barundi barashobora kubateranya birashobora mukagira ingorane barundi abandi bakobwa kugenda mukurikira nabo bakobwa batazi dini y'Imana barashobora kubateranya mugasanga muranganye ivyo bintu muzebireke mama sharp afisa abagenzi barenga ijana uyo mama uyo wewe ndakuzi wewe niwe uri mukari mubwire kabisa wewe ni uri mukari mama mubwire mama no je ndasara nk'abo bakogura uyu ntabwo afisa amakari nk'ayo ufisa wewe urafisa amakari mama arakuzi wewe umeze nk'uko mama yarameze mama wanje nubona wakuri kuga bibi kandi wewe iyo ngeso yawe kandi barasa nizobe yari afise bibi ni uyo ningeso ni wayikuye kuwe none mama ndakubaza fise ingeso nziza cyangwa fise ingeso urakara gose mwana urakara kabo nkara mu mafuti jewe mama uribuka wa musi kuno yatutse bucumi uriga yego ndabizi kuno yamukari arakara umuntu rero ndabasaba tubireke mutatangwa kwa n'abajyanje baza kukurondera hamukabagaya urako bigari byiza kweli no gukara kabatuka kabuhire bwa sokuru ariko zozo ndabeka kutaho umutwe wowe none ushaka abahungu baza baraguma bikwe umva mama umva ivyazanye sinakubwiye wagiriye bucumi yaje ngaha bucumi nuko yitwa kimuzanye ugiye ari gushikane ku ijambo hama nawe ukagenda ukamutuka wa mukobwa Nebora. Urabona nari kuja musi y'umuduga. Urakaze nukuri ntumeze nka nduze nguyo. Bireke rero tuzokumvikana ntumeze nka mukuru wawe. Ahubwo ariko arakubwira ngo yari kuronderera n'ubuhiri. Amukubita. Umukobwa arasara mama nukuri kw'Imana. Utitonze. Mubwire. Ubanza witonde nukuri ngaha kwisi mwana. Bizaya sister nawe aratanguye kunkanga kwa mama. Oya mama none ntabibona. Ndabibona jewe ndabira hasi. Kazima rero ushaka babakobwa bazara kuzirira. Ndabira ngaha hasi nkihorera. Nkihorera. Nako mama wowe usenga. Uje udusengera Imana idufashe. Imana idufashe tuzacenze ego Imana ikamfasha muze rondere Imana ibahe murondera abagabo babashime insha Allah mugende ku bagabo banyu ego zo kuzanira ubukwe ni sawa nibyo byiza nibyo nashaka Icamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. Papa ni muraheza irenyo mama yaremvye naje ndamutwara kwa muganga yego niwe yambwiye
yumva nabi nyene. Turi mu Carama clinique médicale Shama niko hitwa. Dofete docteur atubwiye yuko agwaye igitigo. Ego serumu igira kabiri ya mbere yaheze. Ntawapi kweli mugabo ubu mbona ni mitende gatonya. Biriko biraza pore pore nyene. Oya arasinziriye niyo vuga. Wapi kabisa. None uzasanga hapi. Sawa. Ucumubwira Arabia tuzanira indya. Nanjye ndashonje nabwo muya nafunguye. Umuhe n'amahera tuzanira imicungo. Kugira keneyo. Sawa. Nawe ucuza mugabo kuko urumva. Mama nyene aragukeneye. Turi kumwe nacyo nahunje bwa. Sawa? Okay. Kaya? Kujanga ni sawa. Umugore ameze gute? Ewa, umutende mbona no musi yadashe cyane. Ibyo kuvumisa byagabanutse. Yadashe rimwe. Ubu wabari? Asha mubaze wenyene mbona aguma arira mugabo n'mitende gatonya. Hello, Madame Esperanza. Madame Esperanza. Mukute? Mbahutu. Mugabo uriko birashobora. Ubu wabari? Wagabaritse? Yamisonga niyo numvira kiragabanuka. Biracuye ariko si myinshi. Kenike. No kuvomesa. Maze kugabanya gusa sinasubira. Mbwira ikibazo urakira. Mbo. Enfermère Wardah. Iserumu nihera umwongere iyindi. Kandi ugumushiramo ya miti nyene. Kugira ngo mayejeje imwe ya mbere ubu umwongere n'iyindi. Ihetse umwongere ni ya gatatu kandi ushire wa muti nyene. Nugira ikibazo aramegwa neza kuko mbona bitangiye kuza vraiment Imana ishimwe kandi ibintu by'amavuta. Oya ubu nakeneye kugira ibintu by'amavuta amavoka akana kumuha n'impuze uje umuha imboga nyinshi amarengarenga ibintu by'impuze by'imboga mbo umuhe byinshi cyane. Amafuru na kibazo. Amafuru na kibazo. Gira ngo biraza. Okay. Nakoze. Icamwa c'umugisha kiba ku giti